Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru havugwa mu rurimi rw'ikirundi tukahera ku ngingo nkuru zikurikira ngo nta tegeko na rimwe mu yagenga ingo n'imiryango ribuza ko umwana avutse yandikwa naho se yoba yamuhakanye n'ivyashikirijwe n'umuhinga mu bijanye n'amategeko kuri uyu wa mbere mu kiganiro cyo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'ingingo zimwe zifatwa n'indongozi. Uruhande ruyoboka umushinga amateka Agathon Rwasa mu mugambwe CNL ngo rubabazwa nuko hari abanywanyi babo bakubagowe kuri w'Imana mu ntara ya Ngozi ahariko habera ikoraniro ryahinduye inzego kubw'umunyamabanga mukuru w'ugo ruhande ngo agateka kazina muntu karahohotewe. Muraza kubikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere muri politike. Umugambwe CNL uruhande ruyoboka umushinga amateka Agathon Rwasa rurababazwa n'ingene hari abanywanyi babo bakubaguwe kuri uyu w'Imana ahariko harabera ikoraniro ryahejeje rigahindura inzego. Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru w'ugo ruhande avuga ko nubwo atabitigiri vy'abafashwe bagafungwa araronka agateka kazina muntu kahohotewe. Nta koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNL ryabaye, ahubwo ico cabaye novuga ko cabaye mu izina ry'umugambwe CNL, ariko vy'ukuri nta koraniro ry'umugambwe CNL ryabaye. Ni vy'ukuri ejo harabaye guhohotera agateka kazina muntu kutari guke, kuko hari abafashwe barapfungwa kandi atakintu na kimwe bononye, ko hura n'umuntu mwibarabara ugatufata ukajana mu gasho, abandi bagafatwa bari mwibarabara bari mu modokari bakirirwa bafungiwe mu mamodokari barimwo umunsi wose ukarenga. Ivyo urumva ko ari guhunyanga agateka kazina muntu, novuga ntibikabije. Igihambaye kindi rero nifatwa nabi ry'abatowe. Urashobora kwiyumvira ukuntu abantu batowe bafatwa nabi n'abari bajeje kubakingira, uca ubona ko rero ngahe wacu ibintu bikigoye, kandi abo bantu bagafatwa nabi atakintu na kimwe bononye, ariko bariko barabaza ati mbega ibi biriko biraba nibiki, bakirirwa bicaritswe ku zuba. Arabashinga amateka batowe ngo baserukire abanyagihugu, ari abafashwe batari bake, bamwe baraye bapfunzwe, igitigiri ntaco turamenya kuko hari abafashwe tutaramenya, hari n'abandi batubwira baterega banaka twarababuze, ubarondeye kuri telefone ntubatora. Abo nabo nyene twibaza ko bari muri abo bafashwe bagipfunzwe, ko novuga igitigiri nyezi na cabafunzwe ico ntaco ndarongo gushika isaha. Kukigiye gukorwa isaha novuga ni haracari kare. Ego ivyo vyarabaye ejo biba hahonyanzwe amategeko, yaba ay'igihugu kuko constitution yarahonyanzwe, yaba amategeko agenga imigambwe, itegeko rigenga imigambwe naryo ni ryarahonyanzwe, yaba n'amategeko y'umugambwe CNL yarahonyanzwe. Urumva ko rero ivyo kuvuga ni vyinshi kuri ivyo, ariko ikigiye gukorwa rero aho mwoba murantunga gato kuko haracari kare kugira ngo umuntu ashikirize ikigiye gukorwa. Abavuga ko abashinga amateka bashigikiye umushinga amateka Agathon Rwasa ko bazava batakaza ibibanza vyabo mu nama nshinga amateka, aje novuga nti abone uburenganzira bwabo kubivuga. Mugabo ivy'inama nshinga amateka biratandukanye n'ivyo vyaraye bikozwe, ico no kwita iryo rementanya ryaraye rikozwe, kuko ivyo vy'inama nshinga amateka birafise iyo bica, birafise n'ivyo baraba kugira ngo umuntu bamukure mu kibanza ciwe. Ariko kandi biramutse bishitse naho uri kuraharanira agateka kawe, uri kuraharanira ukuri kwawe, ivy'ibibanza ntavyo uraba, na cane ko atabavutse ari umushinga amateka kandi atanu uzopfa ari umushinga amateka. Urumva rero ko ivyo atabo vyotera ubwoba.
umugambwe APDR babona ko mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu boba bisunze amategeko mu kugerageza gutora inyishu y'ibibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'abarongoye umugambwe CNL. Gabriel Banzawitonde awurongoye ahamagarira abanyamigambwe ariko gutora amategeko yotuma hataduka igihe cyose amatati mu migambwe yabo. Ubwambere dushimira ubushikanje bw'intwaro yo hagati kuko kumbure bwa bwarasonye amategeko burisunga amategeko ntunganyamugambwe maze buremera ko ashobora kubikoranira kugira ngo rirangize ibibazo byari bihari. Kuba rero barabemereye twe dufata yuko ubushikanganje bwa bwarakurikije amategeko. Rero ikibazo kiba gihera kuko nihaboneka umurongozi yizewe bakabahereza icyo bita president kumbure bakabona ati uramutswa naka imigambwe ni myinshi abatazokwemera kumuyoboka kumbura cyo baja mu yindi migambwe ko si jya mbere cyangwa ijya kabiri mu Burundi bibayeho. Icyo naha gusa nuko abantu kwitiranya uburongozi n'umuntu biratandukanye mu by'imigambwe kuko umurongozi burabandanya mbwa umuntu akavaho, ariko twe muri rusange tuvuga duti dushimiye ko haba igihe koraniro kaminuza kumbura uburongozi bukaboneka ushobora kuzokwizerwa n'ubushikanje bw'intwaro yo hagati kugira ngo icyo kibazo gihere burundu. Utazoshima rero kuyoboka uburongozi azahitamo kumbura kuja mu yindi migambwe. Sindavyibaza ko kubera nta mugambwe wowe waracinga utaciyemo ibihuhusi na pedero waciyemo ibihuhusi bitari bike, ariko igihambaye n'intumbero n'amategeko agenga uwo mugambwe. Nibaza yuko rero ubushikiranganje bwahagaze ku mategeko agenga uwo mugambwe, kandi burya ikintu abantu bakwiye kumenyera mu burongozi nuko ingorane uri umurongozi utegerezwa kwirinda ingorane zo kwaduka mu mugambwe wawe, kuko abo bantu bateye ikibazo muri sene ni inzego ku zindi zari mu mugambwe. Numva rero ikintu ca mbere gikomeye nuko indongozi bazirongoye imigambwe ubwambere tezo kubaka amategeko batayiyubakiye ko bakubaka amategeko ameze neza, kandi bakagerageza uburyo bwose bushoboka ku buryo bw'uko atangwa nzovyuka iwabo. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu naho babona ko impande zibiri z'umugambwe CNL zari zikwiye kuja hamwe bagashira imbere ineza yibibahuza gusumba ibibacanishamwo. Phineas Nigaba icegera curongoye umugambwe akaba n'umuvugizi wabo abona ko uko ikoraniro ryo kuri w'Imana ryatunganijwe bitera amakenga kandi ritaboneka yuko bije gutora inyishu z'impari. Hariho ibintu bitatu bikuru byaraze iryo koraniro kandi ibyo bintu ntibisanzwe. Icya mbere nuko iryo koraniro aho ryari korabera hari hacungerewe bikomeye cyane. Igira kabiri nuko iryo koraniro ryabaye abanywanyi bacu bari mu migwi ibiri kandi bose ari bo mugambwe, hariho abari ndani hikoraniro korabera, hariho nabandi bicaye hanze. Ugira gatatu hariho intara zimwe twumvise ko iryo gihe iryo koraniro ryari kuriraba hariho abanywanyi b'umugambwe CNL bo barahagarizwe. Ibyo rero bica bituma twibaza ibibazo, mbega iryo koraniro koko rije gufasha kugira ngo impande zazishamirane mu mugambwe CNL kugira ngo zisubire hamwe? Mbega iryo koraniro ryabaye ryoba koko rije gufasha kugira ngo umugambwe CNL utere intambwe ukomere ugira ingufu zidasanzwe? Twebwe rero turavye kahise k'imigambwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi turabona neza ko iryo koraniro rije riko riratuma umugambwe CNL ucikamwe imigwi kandi uwo mugambwe ukagabanuka ingufu zawo. Ninaco gituma rero turusaba ko abajejwe imigambwe kuyikurikirana ku munsi boraba neza amategeko icavuga kugira ngo barabe ico tuma uwo mugambwe usubira hamwe ntihabe injyane hagati mu banywanyi aba arico akurikiza, kuko umugambwe wose usanzwe ufise amategeko awugenga. Ayo mategeko ni nayo yisungwa mu gutunganya amakoraniro n'amazi dasanzwe inama zarizo zose. Rero ikindi tubona nuko twotanga impanuro ku mpande zose, bakore ibishoboka byose kugira ngo icyo bahuza abe aricyo bashira imbere mbwa kibatandukanya bacihoze. Ni ibintu twagiye turabona muri
kahise ka hafi mbere imigambo yagiye irasambagurika bica bituma demokarasi itera isubira inyuma. Amakuru twabateguriye harabandanya ngo nta tegeko na rimwe mu yagenga ingo n'imiryango mu Burundi ribuza ko umwana avutse yandikwa mu bitabo ndangamuntu. Mu kiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingingo zimwe zimwe zifatwa n'indongozi, Alexis Manirakiza muhinga mu vy'amategeko agenga ingo n'imiryango asigura ko umwana afise uburenganzira bwo kwandikwa muri ivyo bitabo naho se yoba yamuhakanye. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Omer Nduwayo. Muri ico kiganiro umuhinga mu bijanye n'ingo n'imiryango yishimikiza ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamakungu ku bijanye n'agateka k'abana. Alexis Manirakiza ati mu kwandika umwana atagira se mu bitabo ndangamuntu hishimikizwa intumbero ngenderwako yo kudakumira, principe de non discrimination mu gifaransa, hamwe n'ineza nkuru y'ikibondo, intérêt supérieur de l'enfant mu rurimi rw'igifaransa. Mu mategeko ahari nta kintu kibuza umwana uwo ari we wese yuko bamwandika. Yaba umwana yavutse ku bavyeyi bubatse cyangwa umwana yavutse ku bavyeyi batubatse arafise uburenganzira bwo kwandikiye. Ingorane nuko hari abantu usanga bavuga bati igihe umwana tutazi se wiwe ntibamwandika. Aho rero ico nico kiba giteye ikibazo kubera ivyo bica bituma kagateka k'umwana kandi kari mu mategeko kaba gahungabanye. Atanditswe urumva leta ntibimuzi ni kimwe. Leta itamuzi hariho uburenganzira bwinshi acabura. Uburenganzira bwose bujanye no kwerekana umuntu wariwe acabura. Pacifique niyo nizigiye umuhinga mu bijanye no kubahiriza ibwirizwa nshingiro we ntatahura ingingo zimwe zimwe zifatwa n'abategetsi nkaho menga birengagiza ziba zanditswe zizwi. Co kuvuga yuko ijambo ry'umutegetsi ritoza risumba ibwirizwa ryanditse birahonyanga nico bita principe de l'état de droit. Igihugu tegeza kugengwa n'amategeko, nta wuza ari hejuru y'amategeko, indongo zamazabivuze. Ariko ikibazo umuntu aca yibaza nico cyo kumenya tuvuze itegeko niki, niryo indongozi yariyo yose va hejuru gushika hasi ishobora kuvuga iti jewe ndashinze iciyumviro mfise ndagishinze nk'itegeko. Nta mu tegetsi numwe dukurikije ivyo vy'ingingo yuko igihugu kigendera ku mategeko numwe teza kurengera amategeko. Naco gituma hariho n'uburutarutanwe mu mategeko. Bwirizwa shingiro niryo bwirizwa rikuru mu gihugu. Hariho ayandi mabwirizwa bita amabwirizwa yunganira ibwirizwa shingiro. Hariho ayandi mabwirizwa asanzwe. Akabaho ingingo zifashwe n'umukuru w'igihugu. Akabaho izifashwe n'umushikiranganje wa mbere. Akabaho izifashwe n'umushikiranganje. Uko zirutarutana nta mutegetsi yoje avuguruza bwirizwa canke itegeko riri hejuru yiwe. Akaroro tuvuze ngo igitabo amategeko agenga ingo n'imiryango kivuga ko bashobora kwandika umwana se atazwi nta mushikiranganje yo kivugurura. Abitavye ico kiganiro barashima ivyo bahamenyeye ariko bagasaba ko igipimo ADN gifasha kumenya se ukuri w'umwana cyo koroha ku Barundi kugira impari kuri se w'umwana zigabanuke. Irya tegeko ubundi yabajyakurikizwa mu ngingo zayo zose umukenyezi burya arafise arakingiwe, ahubwo udakingiwe n'umukenyezi atubatse. Ariko hariho icyo no kwita agahaze naho umukobwa aba yatwaye inda akiri umukobwa atubatse, hama rero hakagera igihe umwana yavyaye kubera ko se atamwemeye uwo mwana acabura yaja. Mwumvise ko bagumye bahagarara cyane cyane ku bijanye na ADN. Sigisinzi ko bovuga ko yoja muri rya tegeko ry'ingo n'imiryango canke vy'ukuri ko yoja no mu itegeko ry'impana vyaha, kuko guhakana umwana wa muvyaye navyo nyene jewe ndavyita icaha kandi ni icaha. Ingingo y'indwi y'amasezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abana imenyesha ko umwana afise uburenganzira bwo kumenya se uwo nawe akamurera. Arakoze Omer Nduwayo. Amakuru tuyarangirize mu ntara ya Rumonge tubaganira ibijanye n'umugambi wo gukora amakara biciye mu micafu hamwe n'ivyatsi ngo bikaba vyatumye umwimbu ku munsi uduga ku ncuro hafi 10 ku bayakoresha. Nyene ishirahamwe risanzwe rihingura ayo makara akaba yaronkejwe umutahe n'ikigo Paej
agahamagarira urundi gwaruka gutegura imigambi maze baheze bitura ico kigo n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Kuva baguze imashini zibiri zikoresha mazutu, imwe isya kugira ngo haboneke agafu kavangwa n'ibisigarira vy'ifu y'imyumbati yakorozwe nk'ubuyi kugira ngo bimatane, iyindi ikifyatura ayo makara, ivyo byose bikoze ku ngurane bahawe n'umugambi payeje ushigikira imigambi y'iterambere kugwaruka. Ibikorwa n'iminwe ubu bigarukira gusa mu kwegeranya ibivamwo umunyota no kubivanga n'ifu y'imyumbati kugira ngo bifatane hamwe no kwanikira ibisohowe n'imashini. Apollinaire Ndikumasabo yiyumviye uwo mugambi ku mutumba Mutambara, avuga ko vyatumye umwimbu ku munsi wikuba inshuro zishika kuri 10. Munsi turashima cyane kuko kare dukoresha ibikoresho by'amaboko twashobora gukora ibiro 50 ku munsi gusa. Mugabo uno munsi dukora hagati y'ibiro 400 n'amajana 600 ku munsi mu gihe twiriwe turakora umunsi wose. Kubwiwe intango ni nziza, akavuga ko atankeka kwiyongurane ya payeje bazoyisubiza. Bampaye ingurane irenga gati miliyoni 22. Ndabona ko jewe mu gihe abakiriya tukamara kwashikira twashiriza ivyo two turakora neza bakabibona neza, ndabona ko atangware nzogira. Mugisha Parfait akorera mu buriro bwitwa Sweet Corner buri mu gisagara ca Rumonge bumaze kwijukira gukoresha ayo makara, arayashima. Ayo makara twete yakoresha misi yose twasanze amakara meza cyane asumba paraporo y'amakara ajya y'ibiti. Araramba yamaze gufatwa. Apollinaire Ndikumasabo atera kamo urundi gwaruka kwiyumvira imigambi y'iterambere baheze begere umugambi payeje ubashigikire unabahe n'intumbero. Ku barundi nabo abahamagarira gukunda ibihungurirwa iwabo. Arakoze Misago, ni hano amakuru twari twabategure kuri no munsi duciye tuyasozerera. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.